nta deni ndiho agufitiye. Igihe cyose ugiye imbere ya ndiho umenye yuko vyose biva kuri we bigaca kuri we, apana kuri wewe. Nubwo ari wowe ugaragara, si kuri wewe. Umuntu agiye gusaba Imana avuga ati ntategerezwa kubima, araca bugufi. Ndashaka n'umunsi uve ngaha muvuga uti nta deni afitiye. Nivyo ndashaka umwana mugabo ntategerezwa kumumpa, ariko arafite ubushobozi bwo kumumpa. Ndashaka imigenderanire, haleluya, ndazi ko yifuza kumumpa, arashaka kumumpa, ariko si itegeko. Karazomumpa uko wewe wabishaka, kuko nta deni amfitiye. Ivyo uzosaba Imana vyose uzosaba uciye bugufi, winginga uvuga uti Mana nivyaguhimbara, nivyaguhimbara ndakwereza umutwaro wanje, ariko niwe ufite ijambo rya nyuma kandi utegeza kubikora. Ukora ibikwiriye, hagarika kurezona Imana. Haleluya, amen. Numva inyigisho ino munsi nakuveje ndayisengera vuga ni Imana shoboza gira bashoboye kwakira icyo ushaka kuvuga. Haleluya, kuko kenshi ubasanga mu masengesho turaje imbere y'Imana, kenshi turidodomba. Kweki twidodomba, kweki abantu bidodomba kwera batanezerewe n'ibibaye. Haleluya. Iyo ugiye imbere y'umuntu ugasaba ikintu ugasanga ntakiguhaye, uridodomba. Kenshi iyo widodomvye, kweki widodomba kubera witeze ko akiguha. Wumva yuko ari uburenganzira bwawe wo kukironka, rero utakironse urababara. Nato kidodomba ku mugaragaro, ariko uridodomba mu mutima. Ko ruvuga ati kwereka tabimaye. Ari umukera tugira bato, ari umujene yako nambarira ngo no papa wanje ni yamaye iki. Ndamubwira ni kwereka ateze kukiguha. Muna kazi kiyo so yamvyaye abona. Yamvyari iki? Urumva yaramvyaye, sinamusavye ngo amvyare, yamvyaye rero ategereza kubima. Haleluya. Ndashaka kumenya yuko Imana yaguhaye ivyo ukeneye kuronka. Haleluya. Hariho ivyo ukurasaba kenshi. Niko mbwira abantu bakijijwe, kuko nimba utarakizwa ni vyiza ko birangiye uraba umukozi w'Imana uve ngaha wakijijwe, kuko iyo ukijijwe ugenda mu mugwi w'abana b'Imana, sivyo? Haleluya. Ugiye mu mugwi w'abana b'Imana rero urashobora gusaba so wawe wo mwijuru. Cyo gituma Yesu muri Matayo 6 avuga ngo so wanyu wo mwijuru. Abantu bose muvyumve, abantu bose bo kwisi n'abantu baremwe n'Imana. Amen. Ariko abantu bose sabana b'Imana, kuko kumana w'Imana urabiba, tu le deviens. Amen. Kuko niba muri Yohana 1:12 Jean 1:12 avuga ngo abakiriye umucyo ari wa Yesu yabahaye ububasha batari bafise bwo gucika abana b'Imana. Haleluya. Inde yumva ko ari umwana w'Imana ngaha? Apana ushaka kuba umwana w'Imana, wifuza kuba umwana w'Imana, wumva ko afise ubwo bushobozi yabuhawe, yacitse. Haleluya. Kuba umwana w'Imana uracika. Nuvuga yuko ntiwari. Mu Efeso 2:8 Paulo avuga ngo cyagihe tugipfuye. Nuvuga yuko utarakizwa nububaho. Baya abantu mubona bagenda abanyabwenge, banditse ibitabo, bari mu isi bataramenya Yesu, hajya muhura n'ibiziga spirituel. Ibiziga intumbi mu buryo bw'impwemu. Bariho ariko ntibariho. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo wakiriye Yesu wakiriye ubuzima muri wewe, niho utanguye kubaho. Ari umugenzi wanje w'umupastori yama no kuri Facebook date d'anniversaire yanditse date yakijijwe. Imyaka yiwe avuga ati imyaka yose nabaze ntarakizwa sinayimbaho, rero ubu nabayeho kuvuga tariki. None umunsi yama celebrate anniversaire yiwe ni umunsi yatura akakira Yesu umwami n'umukiza. Haleluya. Cyo gituma rero gihe wakiye Yesu uwo munsi no kuwubika, ukaba umunsi w'agaciro, ukawibuka. Haleluya. Abantu benshi kandi baduhara bamaze bamagara mukanguka iyo bakaba yatura bakakira tuvuga ati uwo munsi uwandike muri agenda.
ko ni umunsi udasanzwe. Haleluya. Rero iyo uri umwana w'Imana ukaja imbere y'Imana, nashaka ndagusabe yuko iyo ugiye imbere y'Imana uzora usaba Imana nk'umwana w'Imana, apana nk'umushinga ntahe. Hari abaje imbere y'Imana nk'abashinga ntahe cyangwa abana bafyina. Ntugende nk'umwana afyina, ugende nk'umwana aciye bugufi. Ko Yesu arakunda abameze nk'abana b'Imana, kuko ngo abameze nk'abana b'Imana nibo bazoragwa iki? Ubwami bw'ijuru. Ntashaka abana b'Imana, sivyo? Ushaka kuba umugabo umushinga ntahe imbere y'Imana nta bugabo. Nubwo ufise ubwanwa urarira, amarira akabanduka mu bwanwa. Yesu ashaka uce bugufi, uvuga uti nta na kimwe nshoboye ntari kumwe nawe, utahabaye ntacyo ntushobora. Ndavyutse ni muzima, ndagushima ko mpemuka, ndagushima ko mpagarara ku maguru yanje, ndashobora kuvuga. Haleluya. Kenshi nidushima kuko tutabona ivyo Imana iko irakora mu buzima bwacu. Dukunda kuraba cyane cyane ivyo Imana itarakora, ariko nturabe ivyo Imana yakoze. Amen. Rero ino nyigisho tunavyo ngiragoye, ni nyigisho yo gutahura yuko Imana ivyo iduha ntitegerezwa kubiduha. Amen. Umwe gusa. Imana ivyo iguha cyangwa ivyo yisaba ntitegerezwa kubiguha. Amen. Imana ibiguha kubera iyo nyene ishatse kubiguha. Nicyo gituma ushobora gusaba ibintu bimwe wewe wumva yuko ari uburenganzira bwawe, kandi ubishaka n'umuriro mwinshi wasenze, ariko ikabikwima. Amen. Arazimvye. Abantu bama barindira ko inyishu y'Imana ari ego. Nashaka no munsi mukure. Amen. Muve mu maranje mukure. Mutahure yuko Imana irashaka ngo oya, mwana wanje sinamuvuga ego, arabizi. Sinamuvuga ego kuvya nsaba vyose. Hari ijya nsaba nkavuga ego. Nkumva no mubwira nti niyo utabisaba nari kubikora. Ariko ari ijya nsaba nvuga ati pas question. Agacha Buddha, agacha mu Buddhist. Kandi mu mutima wiwe arababaye, kandi ari dodoma mu mutima wiwe. Nasanze ariko tumeze imbere y'Imana. Imana ivye oya cyangwa rindira, kenshi turi dodomba. Kwidodomba ushobora kutavuga, mugabo mu mutima wawe urababaye, kandi ushavurira nde? Imana. Ukuvye kubivuga. Kuko ni wumva igituma itabiguhaye, kandi uri umwana wayo. Amen. Ariko nashaka twumve ko Imana ata deni igufitiye. Nyigisho yitwa nta deni ndiho agufitiye. Byandike. Andika titre. Nta deni ndiho agufitiye. Ahubwo uzosanga ufite amadeni menshi umufitiye. Tureke kwifata rero igihe dukiye gusenga, nitwifate nk'uko ndiho adufitiye ideni. Maze ko umuntu agiye kwishyuza umuntu no kumonyera ku mutwe mu nyagutwe. Umvize rero, ndarushe. Ukabandanya ndahamagara polisi. Titre mwayibonye, nta deni ndiho agufitiye. Ndahamagara polisi. Ndahamagara abashinga nahe, abagabo. Ntushaka kufata gutyo akona agasuzuguro. Ariko igiye gusaba ideni n'umuntu uvuga uti ndakwinginze, ndaciye bugufi, ndicara ukansumba, ndahagarara ukansumba. Muri dote bavuga gute? Nicaye uransumba, mpagaze uransumba. Kubera iki? Ari icyo nkeneye ufise, kandi ufise uburenganzira bwo kuvuga no. Umuntu agiye gusaba Imana avuga ati ntategerezwa kubima, araca bugufi. Nashaka no musuve ngaha muvuga uti nta deni afitiye. Nivyo ndashaka umwana mugabo ntategerezwa kumumpa, ariko arasi ubushobozi bwo kumumpa. Ndashaka imigenderanire. Haleluya. Ndazi ko yifuza kumumpa, arashaka kumumpa, ariko si itegeko. Karazo umumpa uko we wabishaka, kuko nta deni amfitiye. Umviriza, umuntu ugiye kumusaba ideni, hari abantu ugenda gusaba umuntu ideni atari guhaye ukamuvyimbira. Masa amafaranga yi uvyimba kubera iki? Aguhashatse. Ahubwo uvyimbira uguheraniye. Ariko Imana itaguheraniye uyivyimbira kubera iki?
sivyo? Hari umurongo nashaka dusome mu Roma 11:35. Rome 11:35 pio. Canye ninde yabanje kumuha, ninde yabanje guhande ndiho, kandi akazokwishurwa. Ninde yabanje kumuha? Mu Gifaransa bavuga qui lui a donné le premier. Ninde yabanje kumuha pour qu'il ait à recevoir en retour. Ndabwire iyo ugiye gusenga ntuzogende nk'umuntu agiye kuronka retour, sivyo? Umva nashizemo nawe sasa cyo gutuma abantu benshi baheba gushigikira imirimo w'Imana, kuko babwiye ati ni watanga ronka inshuro 100, ronka centuple. Washigikiye eglise, washigikiye umurimo w'Imana, baragukuye mu kazi. Sasa mana nibiki n'amafaranga yanje? Ndaguye ko amafaranga yawe. Mko mwandika ivyo ndababwira, agira mwandike muti amafaranga ufise sa yawe. Ko mwanga kuvyandika amafaranga yo muri konte yawe sa yawe. Amen. Nubwo konte bancaire yanditse ku zina ryawe, ayo mafaranga yose sa yawe. Ijya modoka ufise kate rose mugasigwa wawe nta na amen. Ndabizi ko ata amen, nta niteze. Inzu yawe urafise titre de propriété sigwawe. Nukuri kweki ndavyemeza kuko nasomye Zaburi 24 murongo wa mbere ngo isi nibiri yose nibirimwo vyose n'abarimwo bose vyose nivyuhoraho. Haleluya. Subiza amafaranga yanje urakabona ninde wekorerwawe agatiro uri umugestionnaire ukora ya gera sigwawe muga ukora ya gera kuko urashaka kuba yafise ukasanga banki iri vide, imodoka ya iri muri parking ugasanga keri yo ayibonye kubera iki nyeneyo arayibona. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana muri Zaburi rivuga ngo isi yose nirimo vyose rigwanje, sivyo? Inka zose mu misozi nizanje. Muratanga ibimazi nivyo, muratanga amaraso y'inka, ariko nimwibaze ngo ajya amaraso y'inka mutanga niyangaburira jewe uhoraho. Hamwe nosonza sinoza kuyagusaba, noza gucinja jewe nyene, nta batwari ndafite abatwari yo mwijuru, no shonje sinza kubwira. Rero ngo ninde yayihaye ubwa mbere yitege yuko imusubiza. Yona wo yandika ngo turamukunda kuko yadukunze ubwa mbere. Mana ningenda gukunda kumbe ni watanga kunkunda, je ndatanga gukunda. Nindatanga gukunda uwundi. Yesu yagukunze imbere yuko mukunda. Nimba umukunda ukurishura ku rukundo yaguhaye. Ni retour. Haleluya. No gushigikira umurimo uri kura hesha Imana icubahiro mu vyo yaguhaye. Nudozavuga ngo ariko amafaranga yose natanze nk'inigaga Mana ibi ndivyo nkoreye. Washaka yikorera ibiki? Nashaka ukure mu mutwe. Nabwiye ko amagufu no munsi sivyo? Ufute mu mutwe yuko hariho faveur ugira Imana. Imana igiriye ite urayihesha uragize ibintu byahatari icya kwemera kuri uyitabayo mwana wanje urantabaye. Ndiho nazobwira ngo urantabaye. Azovuga ngo uramesheje icubahiro. Urerekanye neza uwo ndiwe. Urerekanye ubushobozi bwanje. Haleluya. Amen. Na numwe yayihaye ubwa mbere kugira ngo imusubize. Amen. Ivyo uzosaba Imana vyose uzosaba uciye bugufi winginga. Uvuga uti Mana nivyaguhimbara. Nivyaguhimbara. Ndakweretse umutwaro wanje ariko niwe ufite ijambo rya nyuma kandi utegeza kubikora. Ukora ibikwiriye. Hagarika kurezona Imana. Kumvisha Imana ko ibi birumvikana. Mana raba umwana yaburaye. Imana bimenya ataraburara. Imana amenye ko azoburara ataravuka. Tuko turimba. Tuko turaja kure gose. Amen. Umwana wanje Mana umwana wanje nivyo umwana wawe sivyo? Ninde yamuguhaye uwo mwana? Umugabo wanje ninde yaguhaye uwo mugabo? Umugore wanje ninde yaguhaye uwo mugore? Byose bigarukira kuri inde? Ya
na turabira 36 verset 36 urakomeye cyane. kuko byose biva muri we, haleluya, kandi bizanwa nawe, kandi vyamuremewe. uyu murongo muri MK barawuza bakera sivyo, twarawigishije cyane ngaha ngo vyose biva muri we. vyose nibiki? Vyose nibiki? Apana vyaremwe gose, apana vyose. Nivyo bintu iyo mitwaro ya ivyo ushaka vyose, ivyo urondera vyose, ivyo ufise vyose, ivyo wifuza ko ndiyo yo gukorera vyose biva he? Kurinde muri we sivyo? Biva muri we hanyuma bikagira gute? kandi bizanwa nawe. Ata bivaye muri we, nagira niwe birungika, nagira hari undi muntu abizana. Warondeye akazi, hari umuntu yaguhaye piston ko ari akazi sivyo, uraronse kontra, nivyo hari umuntu yakwibiye akabanga yakugiriye impuhwe, hambwa cyuvuga nivyo uramushimira, ariko uriya muntu ntazi cyamukoresheje, ntazi gituma bikoze, kuko Yakobo ijambere umurongo wa 17 Jacques 1:17 ngo tout don parfait, ingabire yose nziza, yose apana imwe yose nziza yavuye kuri data ari bwijuru. Haleluya, iwe nta changement ibaho. Ikintu cyose wibaza ko umugisha ufise cyavuye bwijuru. Nashaka bari buyomba kiguhaye cyavuye bwijuru, nashaka ko ari so wawe iguhaye cyavuye bwijuru, nawe mwede data biguhaye cyavuye bwijuru. Nimba ushima ku mwana waronse yavuye bwijuru. Amen. Inyigisho tunagize yitwa byakorewe he? Made in heaven sivyo, byakorewe mu ijuru. Ikintu cyose, akazi kose ufise, position yose ufise, umugisha wose ufise, byakorewe mu ijuru. Hari umuntu Imana ikoresha ariko byavuye mu ijuru. Ngo byose byagize gute? Biva muri we ndiho, bikaza gute? Bikazanwa nande? Bizanwa nawe. Bizanwa nande? Hanyuma kandi vyamuremewe. Mu Gifaransa nubize ngo c'est de lui, byavuye kuri we, pour lui, kubwiwe. Ibintu byose byavuye kuri we, kubwiwe, kandi gute? Vyamuremewe. De lui, par lui, pour lui. Mu Gifaransa nawe byumvikana neza. Numvirize, byavuye kuri we, bica kuri we, bisubira kuri Pierre yavyumvise. Byavuye kuri we, bica kuri we, bisubira kuri we. Mana majambo biguma muri we. Ibintu byose biguma muri we, nicyo gituma icyubahiro cyose gisubira kuri we. Ikibazo igituma abana b'Imana imigisha yabo ihagarara biva kuri we, bigaca kuri mwene data cyangwa undi muntu, bigaherera kuri uwo muntu nyene. Biva kuri we, kuri ndiho, bigaca ku bwenge bwawe, bikaguma mu bwenge bwawe. Jewe amashuri mfise, umva wazibiye processus. Haleluya. Iyo uvuze ngo jewe ni kubera nzi kuvuga, ntibashobora kumva yuko je ndi gihangange, je ni umukozi w'Imana akomeye. Nukuva yuko wazibiye parti ya gatatu. Wewe niwatahuye yuko vyaciye kuri wewe, kandi biciye kuri wewe biteza gusubira kuri we. Niyo vyaciye kuri wewe, nakwiye kuba ari wewe uboneka, sivyo? Fata umuntu afise ingabire yo kuririmba, cyangwa azi kuvuga ubutumwa, cyangwa afise ubwenge bwinshi, avuga afata mikro abantu bakarira bakagwa hasi, ijwi ryiwe ryose cyangwa abamarayika bose bamanutse ngaha, sivyo? Amen. Uwo muntu afashe mikro ariko yibaza ngo abantu bose barira kubera we. Areno ni ukura ubwenge. Uwo muntu ariko yibaza ngo eherabo je ntaje ngo abantu bose baje beshi kubera jewe gusa. Shinse bose baranezerwa, batanga gutwenga, kumwenyura, bararyoherwa. Fashe mikro amadayimoni arahunga. Baruzuzwa bavuga mu ndimi kubera jewe gusa mwenyewe. Ariko cyo batatahuye niki? Wibajije ngo vyavuye ku Mana, ngo vyaciye kuri wewe par toi. Ariko umurongo atubwiye ngo biva ku Mana bigaca kuri iyo nyene. Amen. Nubwo ufashe mikro si wewe.
si wewe. Haleluya, si wewe. Ndavuze si wewe. Si wewe. Ndashaka kubitahure, kuri bitahure wandika umurongo zo gusoma muri Galatiya 2:20, Galate 2:20, sivyo? Avuga ngo nabambanywe na Kristo. Amen. Ariko ndiho. Nubwo ndiho, sije ndiho. Ni Kristo ariho muri jeyo. Haleluya. Igihe cyose wumva ko kiri muzima, wazibiye processus. Wazibiye principe y'Imana. Wazibiye igicapo cyo mu ijuru, wamaze gufuta uyu murongo tuje gusoma. Vyavuye ku Mana, bica ku Mana, nubwo ari wo babona si wewe. Ndavuze ni si wewe. Niyo babona abantu bagukurikira bagukwa kwemera, bashaka kubasengera, si kwera wewe. Ni kwera kiri muri wewe. Ni kwera ubuntu bw'Imana yasutse muri wewe. Ni kwera vyahimbaye ndiho guca kuri wewe, kuko ntiyataca kuri wewe guca no ku wundi, ariko yahisemo wewe. Haleluya. Niyo wabona uzi kuririmba, nuzovyimba igifuwa ngo ndi wahatari, ndi wahatari. Uri muri wewe ni wahatari. Haleluya. Abantu benshi byabagoye gutahura, byabafasha umwanya munini yo gutahura, sivyo? Kuko niyo hava ubwibone, ukibaza ko ari wewe. Ushaka kufisa amafaranga menshi, abantu bakagukurikira ko ari amafaranga, ariko siwe bakurikira, bakurikira amafaranga yawe. Sivyo? Bega ni pastor atubwiye iyo blague, inkuru agakuru ko kwigisha, wa mugabo yaza mu munsi mukuru. Ashitse ahantu classe nyene, aza yambaye ipantaro, sinzi ngeze yambaye ipantaro mbi n'agapira gatabutse. Ashitse ba bodyguard barambroka, hey toka. Wowe ushaka kuza ngaha. Huno nantu uje ko arantu icubahiro, hari ukuntu utakwambara. Baramwankira, baramusubiza inyuma, baramusunika gwa hasi, cyasubira inyuma. Acharagenda yambara costume imwe rero class. Isuma n'abandi bose baje. Cyambara neza. Ashagaruka yambaye costume naga parfum ayagayaga. Bamugururiye umuryango akiri hariya. Baramutwaza n'ivyo yaratwaye, ivyo afize vyose. Bari bagira ko ari wundi basunika. Acarinjira. Ashitse barazana ivyo kurya na jus n'ivyo kunywa vyose. Batanguye jus. Bano umuntu ari imbere w'igicubahiro bamushize imbere, afata jus abanza kwisuka ku koti yose. Ibyo kurya byose aravyisuka ko byose. Amashika ku koti, amafiriti, inyama ashira ku koti, afata inyama kayi koti. Bo pastor yavuze yagarukiye ngana ashize mu dusosi twiwanje. Afata isosi izivye arayisuka, abantu bose barabana. Hewe uya muntu yasaze. Hewe katugufashe bazagufasha. Ata sinasaze ni hello. Sinumusazi. Nibiki none? Nigeze kuza imbere hashi isaha. Anamba izini mpuzu, mwansubiza inyuma mu hasi. Rero cyo nambara ikoti, mucamana nyugururira. Bisigura yuko sije mugururiye ikoti. Rero ibyo kujya byanyu sene kubijya ashaka ikoti yirire. Ibyo kujya byose bisiga ku koti, jiyo sereje ku koti. Koti ni wirire shabara gushaka wewe. Bagukunze wa koti we. Hagaturu mube koti. Nuko rero abana b'Imana, akoze b'Imana cyangwa abana b'Imana bibaza ngo bakwakunda bo kumbe bakunda ikoti. Iyo ngabire yawe niyo koti. Niyo bakora bona ikoti, ikoti ya vrai. Yo koti yanditse ko grife ndiho mwijuru. Kwa kuyitirira. Natanze ni example ngana ndakora gutanga utu example. Kurageza kugabanya kugira bijemo umusoso gatoya. Neza gutanga example ngaha nyene y'umuntu iyo koti nyene ndakuna amakoti sinzi gito muga sinayambara. Uwo muntu yambaye ikoti n'umutayeri umukutire wa mbere azwi gose. Aravuga ati ndagwaye ikoti. Ndashaka abantu bose bayibona. Uzuragira gutya anye babone grife. Uzuragira gutya babone grife. Babone ko ari jewe. Ndashaka yuko kuri televiziyo nzobona bavuga ati naka yamaye ikoti mubona agiye rero uwo mugabo acarayambara abanza kwiraba mu kiyo kwanza. Niko abana b'Imana tumeze, banza kwiraba mu kiyo. Ukaraba kwanza ukaraba ingabire ufise. Ati nasohoka rero bose bavuge babone. Ashambara iyo koti rero nziza, abantu bose mubonye imiduga yagonganye mu ibarabara. Barahagarara
baraza baramushengerera bamuraba bazunguruka. Namwe nimurabona ikoti, come on, hey, gaca yajusta neza bicayica kuri televiziyo nyene ikote arashavura, hey, aramutelefona kuri telefone, twavuganye gute? Ndambaye none wambwiye ndayambare. Nakubwiye abaza kuyemera bose ugire gutya abone grief, uvuge ko ari jewe kwe kuyitirira. Rero abantu bagara bakavyimba kwera ingabire bameze nk'uwo mugabo, kuko ndiho yaguhaye icubahiro kugira kice kuri we pana wewe kandi gisubire kuri we. Ndiho ayarungika akarinda kwigaruka wapi? Ayarungika nta retour, akarungika nta retour. Kwera iki? turabigumiza hanyene, sivyo? Nta deni ndiho agufitiye. Igihe cyose ugiye imbere ya ndiho umenye yuko vyose biva kuri we bigaca kuri we, apana kuri wewe. Nubwo ari wowe ugaragara, si kuri wewe. Avyo muvise? Nubwo ari wowe ugaragara mu vyo ukora, mu ngabire ufise, mu butunzi ufise, mu mafaranga ufise, mu bwiza ufise, ubwiza bwawe ni Imana ishaka kugaragara. Ubutunzi bwawe ni Imana ishaka kugaragara. Ijwi ryawe ryiza ni ndiho ashaka kugaragara. Uyu murongo mufate gose urakomeye. Amen. Ntibica kuri wewe, hagaragara wewe muga ntibica kuri wewe. Ndabisubiyemo, hagaragara wewe muga ntibica kuri wewe. Abantu bazokwemera kuko ari wowe babona, ariko barakeneye kubabwira uti hey, si jewe nimwibeshe, si jewe, hari uwandungitse. Nakunda Jean Baptiste, oya ngo je nkwiye kumanuka wewe wakagira gute? Akaduka. Haleluya. Ngo vyose bigarukiye kuri we. Turama Roma 3:23 tutahure gakiza ingabire ya mbere Imana yaduha. Romains 3 verset 23. Somalia pio, Somalia. Bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Na 24. Batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Nakubiza kantu kanyuma vuze verset 24. Bibahereye ubusa gratuitement. Haleluya. Abantu bose ngo n'abanyabyaha bose bakoze ibyaha, ariko Imana irabagakiza, ibahagakiza ku buntu atacho watanze. Haleluya. Nacho watanze, nacho watanze. Hey, ari gihe turi imidirimbo tukumva kijyoshe nacho watanze, nugutaruka atacho watanze. Agakiza cewe narizeye. Wizeye bigenze gute? Mpwemu yera yaje muri wewe aragushoboza kwizera. Mbega urazana waza kumva ubutumwa bikanga ko bizera. Yesu yavuze ngo nta numwe ashobora kuza kuri data. Haleluya. Atishobora, nta numwe aza kuri jewe atari data muzanye, ntibishoboka. Nawo kwizera, ntugire orgueil spirituel, nawo kwizera gusumba abandi n'ubuntu wagiriwe. Kwizera ni ingabire y'Imana. Cyangwa dushaka kubona nga kwizera ni ingabire y'Imana. Nashaka gufata akantu ko ni kubuntu. Amen. Ugafate gose ko ari kubuntu. Tuje mu Roma nyene 6:22. Romains 6:22. Ariko noneho ko mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icaha, mukajakarira Imana, mufise imbuto zanyu zizana ukwezwa, kandi amaherezo n'ubugingo budashira. Alléluia. 22 ngaravuga mu Gifaransa. Mais maintenant étant affranchi du péché, warabohowe ku cyaha, est devenu esclave de Dieu. Kiruno magana bisiza amavuta kajakarira Imana, urumuja w'Imana. Esclave sumuja none. Esclave numuja. Umuja nuvuga mucakara mu Kinyarwanda. Esclave nuvuga yuko babwiye ngo umukozi ni kimwe, abantu bari ngaho bakora ni kimwe. Umukozi arasaba amategeko, hariho droit y'umukozi, hari amasendika, sivyo?
kandi umukozi arafise umwidegemvyo nta gahato niwe nyene yabishaka ariko kuba umuja w'Imana nuvuga yuko umuja esclave droit zose zidepanda ku mumetre wiwe. Nindaravye filme yitwa Racine Kunta Kinte benshi bashayi bato RTNB yaraciye zose zirahaca kera cyane izane 80 fin 90 bazo Racine Kunta Kinte bala banwari bekana banwari ngene baje abanwa America esclave cyangwa umuja nta droit nimwe afite gusaba arasaba baremera gusaba ariko basaba n'abaja umumetre wawe niwe afite pouvoir yose. Umumetre wawe afise metre wawe ni shobuja w'umuzungu afise ubuzima bwawe mu kiganza ciwe. Haleluya. Bakora kompara ngaha umwe muja abakera abaja b'icaha rero twarabohose ntitwirabaja esclave b'ivyaha duvuga yuko turafise ubushobozi bwo kunesha icaha sivyo mu Roma 6 niho bavuga hanyuma ngo twacitse abaja b'Imana. Haramuntu ambwiye ngo je sinkunda kugira kuvuga ngo muja w'Imana cyangwa muja wa Yesu muja wa Kristo. Paulo avuga ngo je suis esclave de Christ sivyo kwereka abivuga ryohewe anezerewe kuko avuga ati kuba umuja wa Yesu azonjana muri vyiza gusa. Umuja difference itandukanira n'abaja b'Imana n'abaja b'abantu nuko umuja umwana w'umuntu araguprofita. Umwana w'umuntu akoresha inyungu ziye gusa ntakwitaho wewe ariko umuja w'Imana Imana yagukunda taza kuyibona kandi yaragaragaje urukundo rwayo. Yabigaragaje gute? Yafashe ikintu cya mbere gifite agaciro afise ari we Yesu Kristo umwana wiwe kinege aramutanga ku bwawe. Umuntu atarabitahura ari kure cyane. Haleluya. Tuza kwira mu nyuma yaramaze gukwereka urukundo rwiwe rero ngo twacitse abaja b'Imana. Murongo wa 20 kurikira 23 ingero y'icaha n'urupfu ingero y'icaha n'urupfu ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Le salaire du péché icyaha kirafise umushahara muramubizi abakora ibyaha barazwa nta mushahara urahembwa. Hariho umushahara w'icyaha nta kintu kimwe kidafise inkurikizi. Icyaha kiraguhemba sheke yitwa urupfu ariko mvuze urupfu si urupfu rw'umubiri sivyo kuko bavuze abantu bafata abantu mu ngero y'icyaha n'urupfu bashaka kwerekana ngo umuntu apfuye ngo yazize icyaha. Urupfu bariko baravuga ngaha si urupfu rw'umubiri urupfu rw'umushaha la mort de l'âme sivyo iyo niyo ngero canke salaire y'icyaha ariko bashavuga gute ngo le don gratuit de Dieu. Haleluya. Le don gratuit de Dieu mukiro ingabire yo kubuntu uhawe n'Imana. Ingabire niki ni impano canke ingabire siko mumva itandukanye hagati y'umushahara hamwe n'impano canke ingabire muravyumva. Haleluya. Umushahara canke salaire ni kintu wakoreye sivyo wagikoreye kandi uramerita iyo mushahara. Jambo ry'Imana bavuga ngo l'ouvrier mérite son salaire sivyo. Nimba mukoresha abakozi ngaha amazi akubwira abantu muri Afrika nimba mukoresha abakozi karagaciyemo ifo guhemba abakozi ba abakizwa badahemba abakozi babo cyangwa bakabahemba ro 20 bahembwe bo ro premier ku kazi wawe wahembwe ro premier cyangwa ro 28 umukozi wawe afise umugore n'abana ukamuha ro 20 kandi warahembwe kubera iki nta mwanya nzoba ndamuha narindire bazana ibibaza ndiho ivyo bintu sivyo ndiho navuga ati ega nje naguhembye siso buja guhembye nimba wahembwe ni patron wawe wo mwijuru yakoresheje patron wawe ku isi aguhemba ku isaha ku itariki nimba yaguhembye rero genda uhembe umukozi wawe. Hari abandi bagira ikibazo cy'ubukene niko navuga n'utundi sivyo foko tubivuga mu ishengero sivyo foko tubivuga ivyo ni ibintu maze kwibonera watiye mu ingorane y'ubugaragwa
kumbure kazi bagukuye canke ntugishobora guhemba umukozi, ntugishobora kuriha inzu, hanyuma umukozi ukamugomeza ngaho 1 mois 2 mois 3 mois umuhemba ibiharage n'umuceri gusa, utamuha amafaranga kubera iki? Po atayufise, kandi ivyo ntayufise, ariko uri umwana w'Imana muhamagaye umbwire uti ntayo mfise, sivyo? Umbwire uti ntayo mfise, hanyuma niwitahire nzoguhamagara, cyane niba washaka gukora anatanda nukore mugabo ntiwitage ko ndaguhemba. Hello? Ivyo nabivuze ngaha kandi abandi bazovyumva, kuko abapagani babikoze no vyumva ko abapagani nta Mana bafise, ntibizera, barikunda, ariko umwana w'Imana atiza kuba correct, honnête imbere y'Imana, sivyo? Ko mushimukanya muhemba abakozi bayo. Emviza nimba uhembwa uvuye guhembwa ushika uhemba abakozi bawe, kuko Imana yitaho utuntu dutoya. Imana yashaka umwizigirwa, sivyo? Kujya wahembwe genda umuhembe nawe, muhembe itari uhembwe le premier, muhembe le premier, kuko kujya ukeneye amafaranga nawe arayakeneye, kujya ukeneye kuregera ama problème amwe kuri niveau yiwe nawe nyene arayakeneye, yatakeneye nawe yaje, sivyo? Yakoze, l'ouvrier mérite son salaire, umukozi akwiye guhembwa. Akavuga ati nabandanye rero, nabandanye. Okay, ni byiza ko ndabivuga, sivyo? Niko nongoye kubivuga, ifoko tubivuga. Umurongo wa 23 nako navuga itandukaniro hagati umushahara hamwe n'iki n'ingabire canke impano. Amen. Naga nabwire ko ikintu cyose uronka ku Mana ni impano. Ntuzosubire kugenda gusenga nk'umuntu asaba umushahara guhembwa. Wakoze, uvuga ati wakoze Mana, jewe maze amezi 4 nama nanga muri envelope kandi arengeje ko nivyo nanga narakugerageje Mana, none ukora vyica vyose. Haleluya. Nukumenya ko Imana ishaka ko uza urambaraye hasi, ivyo nakoze vyose nikora washoboje. Haleluya, haleluya. Hari ahantu handi rero nabwiye ko amagufa, hari handi akwifurije gushika hagoye, nababwire ko ahantu hagoye. Murashaka kuhamenya? Uno musi uronka garanti n'ivyo yuko ijuru arijamwo wowe ukijijwe, sivyo? Hanyuma Imana ikavuga ati kuva ku munsi kuri uyu munota gushika uzove ku isi nta mugisha azosubira guha. Ya kweli? Nta kimwe azosubira guha, nuzo no kunsaba, ariko ijuru arifise, uzoja mu ijuru, ariko nuzonsabe nta kintu uzosubira guha jewe. Wimenye n'inkomezi ufise ntuzosubira kunsaba. Wobigira gute? Usubira gusenga? Aya vuga twumve. Wasubira gusenga ugasenga uvuga gute? Usenga uvuga gute? Ushima iki? Ushima iki? Kari Imana. Aha, ujya muri adoration. Urumva rero enfin ari ikintu kidahagarara cyitwa adoration. None uri Imana, nimba uburaye urasura kuburara mu ijoro, wowe uvuga ngo uri Imana kandi atashiza kuguha itikubita gashi. Ndiyo atikubita gashi wowe uvuga ngo uri Imana. Abandi mubesha mu ijoro abibona ko mubesha. Urumva nugushika kuri niveau uvuga uti nubwo wahagarika. Hari ibintu bibiri ivyo wakoze gushika ubu. Haleluya. Nzobigushimira. Ivyo wakoze gushika kuri isaha nzobigushimira. Ngeretse kuri ivyo rero ubwiza bwawe. Haleluya. Nimba wandemye ngo ndagushime. Aya. Nimba wewe mukundema wari witeze ko akanwa kanje kazovuga ubwiza bwawe bikaguhimbara ukabinezererwa kandi ukabona utanyatsa agakiza. Pasika agakiza konyene niyo konyene kotuma uvuga uti ndabivuyemo. Na Paulo yayivuze ngo nimba atakuzuka ko bapfuye kuriho ebana imicopo dombolo tujye tunywe kuko ejo tuzogera gute? Tuzopfa, sivyo?
ariko ko rero gakiza kariho nimba bapfuye bazozuka nanje ga Paulo nkazozuka rero ndifata kugira maze kwigisha abandi sizosanga nanje nahomvye kubera nzi ko ari ikintu ndindiriye. Turifata turagerageza ariko tukifata kuko tuzi ko ari ivyizigiro, hari ikintu kizoza mu nyuma, sivyo? Amen. Ariko rero tugere kuri niveau tutashobora kuba motive no gusenga kugira Imana ikemura ibibazo byacu gusa. Aho rero niho nashaka tugera uno munsi kandi tuzo gusenga Imana dushoboze kugahagera. Haleluya. Hano uvuga uti ndaje imbere y'Imana kuko nshaka kuyihimbara, ko nshaka kuba icyo ishakomba, ko nshaka kwatira attention yayo, nshaka kwinezerwa, iba fier de moi. Haleluya. Shime kuvyo yakoze gushika ubu. Kumbure nta bindi guhaye ariko wari umutego, sivyo? Ariko naganabwira ko igihe cyose imbere y'Imana ufise ubuzima irashaka kwiraguha. Fata ku mutima wawe wumve. Nimba ukikuratera iri kwiraguha. N'ubu nyene iri kwiraguha. Rero ugitera umutima, ugihema, ugihumeka iri kwiraguha. Nimba ugishobora guhagarara ku maguru yawe, nimba ugishobora gusinzira, nimba ugishobora gutambuka iri kwiraguha. Niba amatwi yawe ashobora kumva iri kwiraguha. Nimba ugura akanwa uvuga iri kwiraguha. Niba amaso yawe utagenda ukabando bagukwege iri kwiraguha. Rero nako nabaha umutego nta na kimwe Imana izohagarara kuguha ryari kwisi. Umutima nuhagarara ngo puf ugahagarara ivyo kwisi zo biheze. Amen. Turonka ibindi birengeye ivyo kwisi. Haleluya. Tugera ahantu rero tuvuga tuti sinje imbere y'Imana gusa kwera ivyima. Ndaciye bugufi nk'umuja w'Imana. Apana umuja w'icyaha ariko umuja w'Imana, umucakara w'Imana, esclave de Dieu. Ngenda imbere y'Imana nkagenda kuyibwira ubwa mbere ubwiza bwayo, ubushobozi bwayo. Haleluya. Kuko ivyo nza kuyibwira jewe bindaba, yo irabizi imbere yuko ndanabivuga. Haleluya. Ibizi imbere yuko ndabivuga. Kandi kenshi ibibazo byacu tubivuga nabi, ariko yoyo irazi kubitumbereza neza. Haleluya. Amasaha ariko ariruka ariko mfite imirongo myinshi yo kuvuga. Kuri no abakuri no mbere cece kana murongo w'indwi. 1 Corinthiens 4 verset 7. Ninde aguteye kwitandukanya n'abandi? Ninde agutumye uwa different, uruwa hatari kusuma abandi? Kandi ico ufise utahawe ni giki? Ngira ikintu wowe ufise gitangaza abandi wewe utahawe. Ariko namba waragihawe niki gituma wirata nk'utagihawe? Akanyuma gasubiremo neza. Ariko namba waragihawe niki gituma wirata nk'utagihawe? Makuvise nimba ufise ikintu wahawe kweko wirata nk'uko utagihawe. Akobwira umuntu afise ubwibone. Umuntu ko yemera ngo jewe ndaza amashuri menshi, jewe mfise PhD, jewe mu muryango waba iwacu bose n'aba grave, iwacu bose bazi ubwenge, iwacu bari ku murongo, iwacu ibi nibi. Nuba yuko ushaka kuri kuravuga vyo mu bigaragara, ariko ijambo ry'Imana rikora kubwira ngo nubwo wirata ivyo vyose ukuravuga nta na kimwe waremye, nta na kimwe wafabrice. Nivyo warakoze cyane, nivyo waravyusa amajoro, ariko energy wayikuye he? Uwo mutima wawukuye he? Iyo mutima wo gushaka gufasha wawukuye he? Umutima wo gukora cyane wawukuye he? Ninde yakuremeye umutima wawe? Jewe vraiment ndumwana mwiza, ninde yakwiza umwana mwiza? Jeva mu bavyeyi batomoye ninde waguhaye? Watoye ryari wewe? Jeni kigangi ni muremure ubwo ureba ukuye hehe? Ni ryari wagiye muri izina y'Imana ngo ndashaka kureha gutya, ndashaka kuba gutya, shaka kungana gutya, ngo nigiki ufise gigutandukanya ngo nigiki gigutandukanya? Haleluya. Aha twese hari ingabire cyangwa impano zigaragara n'izitagaragara, sivyo? Amen.
umuntu wese arafise impano, umuntu wese arafise ingabire ngaha, umuntu wese afise ikintu particulier ciwe, ariko benshi ziraryamye muri bo, zirasinziriye muri bo. Nashaka kuhindura amasengesho, usenge ikintu cyose ufise Imana yashize muri wowe gishobora gufasha abandi kigaragare. Haleluya. Kibazo garagara rero ucija kuri uyu murongo wo muri Korino wa mbere cyaca kane murongo w'indwi, ngo nigiki ufise utahawe. Ngo nimba waragihawe, kuko eriko wifata ngo utagihawe, kweko wirata ngo utagihawe. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Aya majambo azotuma uhindura inyifato yawe mu masengesho. Hari mirongo imwe ndasimba kwera umwanya. Haleluya. Tuje kuraba ngene Yesu yasenze muri Mariko 14 34 à 36. Marc 14 34 à 36. Mariko 14 murongo wa 34. Arababwira ati umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica. Wani Yesu avuga umutima wiwe unakabonge, mon âme est triste. Attends, mwangale gato ngaho. Ndakora avuga Yesu mu Gifaransa avuze ngo, il leur dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Kera narinzi ko kubabara kuba triste ari cyaha, sivyo? Ari twa icyaha ku buryo wemba baye naca nihana ngo nakoze icyaha nkiyeza. Hanyuma nsomye umurongo numva ngo Yesu yababaye. Cyasoma mu Heburayo 4:15 havuga ngo yaragerageje muri byose, ariko nta cyaha yigeze akora. None ko kuvuga ngo nta cyaha yakoze kandi yarababaye, bisura ko kubabara si icyaha. Icyaha ni kiva mu kubabara. Kubabara gashobora gutuma ukora icyaha. Amen. Cyangwa ijambo ry'Imana rivuga ngo niwababara cyangwa niwarakara niwashavura, izuba ntirirenge gishavuye. Ko niwashavura umunsi wose, izuba rikarinda rirenga ugishavuye, utegerezwa gukora icyaha, sivyo? Rero kubabara ni ibintu bisanzwe, ariko ntibituma ukora icyaha. Yesu rero yarababaye. Verset 35 yunguruza imbere gatoya yubama hasi. Akora senga Yesu. Arasenga ngo ico gikombe kimurengane. Yesu asangwa bishoboka. Geza ngaho gatoya 35. Okay. Yesu yagiye imbere y'Imana asaba igikombe kimurengane. Igikombe kimurengana ni kihe? Ni kihe? Tumaze kuvuga kenshi cyane ngaha. Ni kihe? Kuwa ibya mwabonye muri Passion de Christ, sivyo? Gukubitwa, kubambwa, kwambara ubusa, kwambara urugori rw'amahwa, kumaramara, byose Yesu yakoragereza kutabicamwo. Uko nawe ugaragaza gukwepa bimwe bimwe, ushaka kubikwepa Imana, oya ibinye, oya kindengane. Mwana jambo kindenganye jewe kigende ku wundi. Alors que Yesu misi yamuzanye nuko kinywa wenyene, gituma kitagaca ku wundi. Igikombe Yesu yanyoye gituma isi ibohoka ikira ranga kiza, cyategeza kunywa umuntu atacyaha yigeza akora. Rero kirenganye Yesu isi yabigowe ko nta numwe yarahari. Kuko twasomye mu Roma 3, sivyo? Ngo bose bakoze icyaha, bose kiretse Yesu. Rero nta wundi yakunywa icyo gikombe, sivyo? Cyaza kwereka yuko hari icyo bita souveraineté de Dieu. Imana ni souverain, Imana iri hejuru, Imana izi byose. Ntitushaka kuyirezona ngo urumva. Ndakunda ngane isengesho rya Yesu 35 ko ne yakamuruka Yesu ari jana kujana Imana, jana kujana umuntu, sivyo? Yari yambaye umubiri w'umuntu, cyo gituma yageragejwe nkatwe. Jambo ry'Imana bavuga ngo yageragejwe muri byose. Yesu yavyuka mu gitondo gusenga iminsi yose. Yesu yari isonzesha. Ibyo dukora Yesu yabikora. Kugeragezwa yarageragejwe, sivyo? Ariko yashatse kubereka ngaha kuri verset 35 ngene yasenze, yavuze yasenze aciye bugufi ngo asangwa bishoboka. Naho yariko arageza gukwepa ico gikombe, wewe ari kinaturusha. Wewe yabwiye ngo asangwa bishoboka. Kuko handi avuga ngo Mana ngo vyose biragushobokera. Rero nawe ukuntu wewe uri souverain, uri omnipotent, uri El Shaddai, ushobora kubicurangura byose.
ugasanga uracunguye isi ukundi, ariko mu 3:6 yaje gute? ati aba data vyose biragushobokera. Geza ngaho, vyose biragushobokera. Kura iki gikombe kindengane. Kweka ndavuga ngo vyose biragushobokera? Kweka vyo gutyo? Aya majambo arakomeye niko ndababwira. Kweka yabwiye Imana ngo vyose biramushobokera. Kuko igihe cyose dusaba ikintu Imana, tubwira Imana ati Imana wowe urabishobora. Wovuga rimwe biraba, sivyo? Nukwizera cyangwa se ukwizera? Nukwizera, muga nukwizera gushaka guhindura umugambi w'Imana. Kandi umugambi w'Imana yarawurangije kera, isi n'ijuru bitarabaho, sivyo? Ahari umugambi Imana ifise kuri wewe. Yeremiya 29:11, Jeremie 29:11, sivyo? Hari umugambi Imana ifise kuri wewe. Rero isengesho ry'ubushobozi ni isengesho rituma uguma mu mugambi w'Imana. Haleluya. Yesu yako asengesha isengesho rigira rimukure mu mugambi w'Imana. Amen. Umusiguzi niwe Ecclesiaste yavuze ngo mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Kuko ushobora kuba watanguye nabi ugaheza neza. Ushobora kuba watanguye isengesho nabi ugaheza neza. Ushobora kuba watanguye isengesho riri mu mubiri rikahera mu mpwemu cyangwa mu mwuka, sivyo? Rero Yesu yavuze gute? Piyo ngo nimba bishoboka 36 vyose biragushobokera. Kura iki gikombe kindengane. Ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba. Piyo je nazo ko atarako Yesu yavuze. Yasoma gutyo. Ariko ntibibe uko wewe ugomba. Yesu avuga ngo agiye ndakwinginze ndazi bishobotse kindengane. Ariko niba uko nshaka biba uko ushaka. Et désespéré. Avuga ngo ariko iyo uvuze ariko hagira hazi ibintu byo kwitaza, sivyo? Sukunyerera uritaza, ariko nubwo bindurira, nubwo bibishe, nubwo nzomaramara, nubwo bazotwenga bose bakanseka, bibe uko ushaka. Asanga ku ntebe yawe biguhimbara ko nca muri ibi bigeragezo. Magufa asanga wewe ubona yuko bonyi bagiye modoka akayitwara, ukaba ufite umugambi wo kwesha icubahiro muri ivyo. Asanga ivyo ushaka, ndazi ko mbibishe, ndazi ko nzorira, ndazi ko nzokwihanagura, ndazi ko nzogira agahinda, ariko wewe si jewe, ni wewe. Simbaho kubwanje, ni kubwawe. Hamurinze wewe ubivuga, urinze mu mutima wawe ubivuga ukabihitamwo. Hari umurongo unashaka ukomeye nashaka dusome, umwanya uragiye. Abayibura 11:17-19. Hébreux 11:17-19. Soma Piyo, umwanya uragiye, soma hariya. Ukwizera niko kwatumye Aburahamu atanga Isaka. Kwikimazi hamwe yagezwa. Hamwe yagezwa gute? Imana ambwiye ati tora wa muhungu ukunda, ndazi ko ufise n'uwundi muhungu, ntuja kurondera Ismaeli. Ujyanye n'ukunda umwe fisa papa, sivyo? Umwe w'amasezerano, umwe nakubwira ko nzogira ibitangaza kuri we. Fata ujya mwana wawe umutware. Amen. Umutware, umubohe kumuboha intama, ushire ku inkwi, ufata imbugita, kujya ugira intama, biya byose ugira intama, ubigira umuhungu wawe. Soma rero byakurikiye, murongo 18. Mbere uwari yarakiranye igishika amasezerano. Mbere usubizamo gatoya, suramo ko nyene. Suramo. Mbere uwari yarakiranye igishika amasezerano. Muravyumva ibintu? Amen. Kuko akantu Piyo aje gusoma kagucitse uzohomvye gose. Ngo mbere usubiramo uwari yarakiranye igishika amasezerano. Uwari yarakiranye igishika iki? Amasezerano. Uwo ninde? Abrahamu. Igihe Imana amubwira ngo uzoronka uruvyaro, nk'inyenyeri zo mu kirere, umucanga, ariko igihe Imana yimuhaye yavyakiranye igishika.
Haleluya. Imana igiye guha promesse bararyohewe. Waravuze amen. Urafata intebe uraterura. Uraririmba, uravuga mu ndimi nigishika. Imana ivuga ati cyane byose zero. Uwo rero yabyakira nigishika ngo vuga yabyakira nigishika yari kwarata. Oya imbere yawe wari yakanye kironsera mu murongo 18. Mbere uwari yarakiranye igishika amasezerano. Aho nyene amasezerano. Promesse. Ivuga ngo lui qui avait reçu des promesses. Yarafise des promesses y'Imana ariko yagize iki rero komeza? Yari kwaratanga kwikimazi umwana wiwe w'ikinege. Aha. Kuja kuri ego 19 uwo yari yarabariwe ivyiwe. Aha. Ngo kuri Isaka niho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa. Ivy'Imana mubaye wavyumvise isezerano bandanya? Kuko yishimiye yuko Imana ishobora no kuzura abapfuye. Haleluya. Ico catumye amugarurirwa nk'uzutse. Amen. Umuntu yaronse amasezerano azi ivy'Imana yavuze yaravyemeye. Haleluya. None wewe tari isezerano ufise uza niki kuvyemera? Kumbura ari ikintu giyemo ntuzi neza promesse y'Imana wanse. Ufise isezerano yavyemeye. Uza niki kuvyemera nawe? Nuvuga yuko uronke umenye isezerano utarimenya vyemere. Vyemere nivyo. Kunaga kantu ngo vyemere nivyo. Vyemere. Vuga ndemeye ndavyemeye. Ndabigiyemo vyose. Ari gucika izosi ndacika izosi. Haleluya. Paulo baramubwira ati ntugende Roma. Agabo yazanye ceinture ya Paulo arayifata arayiboha amaboko ati nyene iyi ceinture bose bari bayizi nuko yuko ama ceinture yawe ariko ama grife. Umwese aramenya ceinture ya yundi bose baziko ya Paulo. Byamunaniye kuvuga Paulo ati nyene iyi ceinture vyiza kuneza yiwe yoguma ngaha kuko yagiye kubona Roma. Avyumva? Roma ni yagendayo azokwitwa azoshishurwa imigongo amaraso ave. Bose bacibara mujako. Bose intumwa zose baramwinginga turagusavye ugume ngaha iyo dayimoni turayirukanye mu izina rya Yesu. Ariko yarafise isezerano mu nzozi Imana mweta ati ndashitafise abantu banje i Roma uteza kujayo. Paulo bagenda mwinginga turagukunda. Hari abantu bakwinginga baragukunda bakora gukura umugambi w'Imana. Abantu bashaka gukura umugambi w'Imana cha washaka no kumubloke mu telefone niba gukora umugambi w'Imana mu bloke si cha kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ijisho rikuza mu ijuru urarirokora ukuboko uraguca ukuguru uraguca. Ndashaka kuja mu ijuru mfize ukuguru kumwe hagwera mu muriro ufite amaguru yose. Ndashaka ko mugambi w'Imana. Paulo araba kuko iki mushaka kumvuna umutima mumporiki atereka ndabahumurize rero. Ashakaza ngo agira gende agira avivemwo agira kati agira tauritike afata itike bon niko ndashama gasosi ati uretse gusa ko nzogenda gukubitwa sintinya gukubitwa gusa no gupfa nzopfa kubwa Kristo. Ya Satana chayiruka ubwiye ati sintinya gupfa. Namubwira abantu ndira byatangaza n'abana b'Imana batinya gupfa. Ariko iyo ubona umwana w'Imana yo naripfuye yuzuye mpwemu yera naripfuye. Ariko nigeze kubwira avuga ngo yo naripfuye. Nakoze none urashaka kuja mu ijuru cyangwa navyo ushaka? Oya mugabo sinopfa gucya kameme nzojaye mu wundi buryo. Abana b'Imana baratinya urupfu ameme tabagashaka kuja mu ijuru nibijanye. Sivyo ngo uyahure ariko nusuye gutinya urupfu nimba uzi ko gupfa ari inyungu kupfuye uja mu ijuru paradizo hamwe na Yesu Kristo. Nusuye gutinya urupfu. Abapagani batinya urupfu kuko nta kundi nyene wumva ntibazi biba ntibazi yuko ari bikurikira ariko urazi yuja upfuye uraruhutse. Bibiri ivuga ngo urasinziriye. Rero simvuze ngo je kwitega mu ngo ndashaka gupfa
ariko hamwe wobona kugira upfe nobona inzozi y'urupfu ntuzocurira yo ndagowe. Oya, senga, nimba ari umugambi wa Satani usambuke, ubwira abane data bagusengere, ubwo rupfu uvuye kuri Satani turagwansa, sivyo? Ariko urupfu uvuye ku Mana ni inyungu. Ntibuza gutinya gupfa. Amen. Mwandike hasi umurongo wa nyuma ntusoma cyangwa na ushe hariya Abaroma 8:32, Rome 8:32, nimba ufise hafi. Aha, murabona Imana niyimanye, itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira byose kuri we. ya ngo ntiyakwimye ikintu cya mbere gifite agaciro, ari wo mwana wayo. None ni gute yo kwima utwo tuntu dutoya kuri yo? Kuko nabwiye ikintu kimwe, imodoka n'akantu gato ku Mana, n'umwana w'umuntu n'umuntu muto parapora Yesu, sivyo? Ufite agaciro, ugira agaciro iyo wakiriye Yesu, kuko Mana ishobora kubona umuntu ibona Yesu muri wewe. Rero nimba itarakwimye Yesu, fata akarero Pio, umuntu yoza akavuga ati wafite ikibazo, aguhaye miliyoni 100 y'amadolari ku mufuko kuri konti yawe, sivyo? Hanyuma uragize business, hanyuma biragira igihe biramera nabi, ukeneye $500, kuja kumusaba $500, wogenda utinya ko ari menshi kuri we. Itanyimye 100 millions, yonyima gute 500? Niyakwimye Yesu, ibyo bintu byose urondera ni bito gose, ni ibintu bito. Nta kimwe ikintu cyonyine cyagoye Imana gutanga ni Yesu Kristo. Kuko umwana nibigora, kuko agakiza nibigora, kuko agukira indwara nibigora, kuko akubaho nibigora, kuko akazi nibigora, nibiyoba peanuts, nibintu bitoya. Yakwiye agaciro, ahubwo cyahagacisha yaguhaye gusumba ibindi, ari Yesu Kristo. Haleluya. Ucuza wizera ko hamwe yo kwima aho kantu gato kuri yo hari inyungu yawe, hari igituma ibikwimye. Nta nakubishaka kwima kugira kwime. Imana yacu ni Imana itanga, ni y'abakizo gusa n'abapagani rabaha. Izuba yiha abapagani, abize n'abatizera. Imvura igwa abo kubizera no kubutizera. Ntarimwe ndabona imvura igwa ku mazu y'abakizo gusa. Mwayibonye imvura iyo n'abakizo, abakizo bari hehe? Pagani kenariya ayo abonye ngo mube nka so wanyu, niko Yesu yavuze. Soyez comme votre père, mufashe bose. N'abapagani murabahezagira, ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Haleluya. Itimanye umwana wayo ni gute itoguha ibyo bintu byose? Mu majambo make, nta deni ndiho agufitiye. Ntuzosogera gusanga umuntu agoye gusaba ategerezwa. Mana ntushobora, ntutegerezwa nimba ubishatse, ariko nibiba uko ushaka bibe uko wewe ushaka. Ndiho abaho umugisha.